Iyononekara ry'ibarabara rikuru inimero 7 Bujumbura-Ijenda-Rutana ribandanya kwibonekeza rirateye impungenge abakorera mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu. Uretse ko bakoresha umwanya munini abo bunguruza abantu n'ibintu, bavuga ko biba ngombwa ko baduza igiciro co kwiyunguruza kugira baronke amafaranga yo gukoresha ingendeshwa zabo. Ikirango ibarabara rya Jenda-Rutana vyabaye nabi kugira ngo uve ngaha kw'Isaga gushika ikinyakaro hagendagendeka kari ahantu umuntu yahagenda mu minota 45 ariko n'amasaha abiri, kandi ndetse ivyo n'ivyerekeye n'itike mu minsi iheze itike yari 13,500 gushika mu Rutana, ariko ubu abaye make 25 canke 30 urumva bagwije na kabiri, kandi urumva uhatishije umuduga wawe ugeza ko tujana muri garaje kubera utegerezwa kononekara. Barigeze kuza ngo bagire barikore nivyo kugenda barasudira, ariko vyahereye aho. Ibintu vyifashe uko mu gihe abo bunguruza abantu n'ibintu bariha buri mwaka amafaranga bavuga ko yotegerejwe gukoreshwa mu gusanura iryo barabara. Bavuga ati atarenze 100 ku mwaka, tuburyo bisi butobuto n'ijana amabeni umuliyoni mu kw'icumi na rimwe baca batangura gufata abapolisi banditse ko BR bakaraba ko bise ikibazo ca BR nyene. Abo badereva b'imiduga ikorera mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu kw'ibarabara ry'igihugu inimero 7 basaba ko ryosanurwa, bagasigura ko iyononekara ryaryo bibatera ingorane nyinshi, harimwo iyononekara canke gutakara kwa bimwe mu vyuma vy'imodokari zabo. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Nijimbere umushikiranganji ajejwe ivy'inyubako, kunguruza abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho kugira ngo agire ico abivuzeko.